Abakunzi ba Akiwacu magazine murameze neza ndizera ko muguwe neza umwe wese aherereye mu cyubahiro ciwe. Uno munsi turi kwigenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu umwaka ni 2023 dusubiye guhura kandi ku yindi ncuro kugira ngo turabire hamwe ivyagiye bivugwa muri industry ya +257 ivyagiye bivugwa mu muziki muri rusangi ndetse no kubaririmbyi batandukanye bagize industry nkuko rero musaze mubimenyereye je banyita Jefferson Badgek the host canke bakanyita gusa bikaba bikwiye behind the camera ni kwa kundi hahandi bari kumwe na NGM dukore wewe yigumira inyuma ya kamera impamvu atigira imbere ya kamera bene wacu biragoye gose. So reka twikomereze duhere neza na neza ku makuru ariko aravugwa ku muririmbyi azwi ku izina rya Bizimana Abubakar Karum benshi bazi nka Sadbi. Ni Sadbi ubona neza na neza ko aherutse gutumigwa mu giteramo muri festival ubona ko ikomeye cyane gose azoshora kubahurira hamwe n'abandi baririmbyi batandukanye. Aho ndavuga nka Yemi Alade asanzwe ava mu gihugu ca Nigeria, ndavuga nka Scales nawe nyine asanzwe ava mu gihugu ca Nigeria, eka no muri Harmonize asanzwe ava mu gihugu ca Tanzania n'abandi baririmbyi batandukanye ndetse n'aba DJs bakomeye cyane gose mu kwisi. Ubona rero ko ni Sadbi yatumiwe muri iyi festival yiswe One Love Africa Music Festival izoba mu kwezi kw'icenda kwigenekerezo rya mbere atagihindutse. Ni Sadbi rero kubwira ati uko biri kose ingiye gusohoka ku yindi ncuro canke ku ncuro ya mbere nja ku mugabane w'Iburayi maze nshobore kuba nemeza amahanga ndetse n'igihugu cy'u Burundi ko uburundi bufise umusore abizi kandi abikora neza cyane gose ari we Sadbi satura amabafre n'amabuye. So reka turindire iryo sango rigere maze ibintu bize bikomeze bigende neza cyane gose. Reka makuru yacu tuyakomereze ku muririmbyi Baraka Oleg ni OLG Ugwego ubona ko yaramaze iminsi akora ibiteramo bigera kuri 3 bikurikirana hari ku munsi wa gatanu kwa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana w'indwi iheze abona ko yashoboye kuba performinga mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Aho ndavuga neza na neza nko ku munsi wa gatandatu aho yashoboye kuba performinga mu ntara ya Karusi. Hari mu ntara ya Karusi ubona ko kwinjira byari amafaranga 3,000 muri ahasanzwe n'5,000 muri VIP ubona ko byari ibintu bimeze neza cyane gose. Icyashoboye kuba kintangaza muri icyo giteramo hari umwana muto cyane gose umupeti novuga nti ariko arabizamo neza cyane umupeti novuga nti afise nk'imyaka ibaye myinshi ni imyaka 10 yashoboye kuba performinga kuri stage ubona aho sundi bamuzi ku izina rya Shaggy Pro naratangaye cyane nsanze afise indirimbo zigera kuri 4 nimba ntibeshe. No mupeti rero asanzwe avuka muri iyo ntara nyene ya Karusi ubona ko asanzwe ashigikiwe n'umwe mu basanzwe bavuka ngaho nyene Karusi ubona ko bamushigikira cyane mu bikorwa byiwe. Afite indirimbo rero zigera kuri zina Shaggy Pro ubona ko umwana akiri muto cyane gose afite kazoza. Indirimbo yiwe afite n'indirimbo izuka izina rya akandiko haheze ikiringo kingana n'ukwezi iyo ndirimbo ayikoze mushobora kuja muri YouTube maze mukayiraba ibintu bikagenda neza cyane gose ndetse mukaraba na performance y'uwo mwana ingene yashoboye kubigenda kuri stage. Uwo munsi nyene OLG Oleg performinga aho Ikarusi byari ibintu bimeze neza cyane gose. Ku munsi w'Imana naho OLG Oleg nyene yashoboye kwa performinga mu ntara ya Makamba ubona ko byari bimeze neza hazi nko kuri New Paradise naho nyene kwinjira byari 3,000 ahasanzwe n'5,000 muri VIP guys. Reka makuru yacu tuyakomereze ku muririmbyi azwi ku izina rya Crown Rema. Ni Crown Rema tuzi mu ndirimbo zitandukanye turamuzi mu ndirimbo bemeye ndetse n'izindi zitandukanye agiye akorana no muririmbyi dasanzwe bava muri Overdo Team ubona ko sundi ni Snow K barafitanye indirimbo bimeze neza cyane gose. Uyu muririmbyi rero Crown Rema afite indirimbo ari kumwe no muririmbyi nka Just Gordon ndetse na King Daniel ubona ko ari indirimbo imeze neza cyane gose hari yakorwa rwabo rwa YouTube. Ni indirimbo bise Mama, indirimbo ubona ko yanditse neza cyane gose ariko itarashobora kubikorerwa amasanamu. Ni indirimbo ari video ari audio video nta uzi ngizosohoka ryari yamara uko biri kose video ahizosohokera muzoshobora kwa mubimenyeshwa nga kuri Akiwacu magazine mu kiganiro Akiwacu music ndetse no ku makuru atandukanye tugenda ducisha ngaha. Amakuru yacu reka tuyakomereze hariya kuri Be Face on the Floor. Ni Be Face on the Floor nawe nyene ubona ko afite igiteramo azokwitabira kwigenekezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mwaka turimo 2023 ubona ko bizaba ari ibintu bimeze neza cyane gose ahazi nko kuri Miles Park Center ni neza na neza hariya mu gihugu ca Australia ubona ko azoshobora kwa performinga. Be Face on the Floor akubwira ati get ready ku bantu basanzwe baba hariya muri Australia ubona ko ari na benshi cyane gose b'abarundi basanzwe baba hariya. Ni Be Face on the Floor rero yashoboye kwatumirwa muri ico giteramo kizoba gikomeye cyane gose ibintu bizoba bigenda bimeze neza
reka turindire iryo sango maze tuze turabe performance uko izoba igenda kuri B Face on the floor. Nakubwira neza yuko ari niteka ridasanzwe ku muziki w'u Burundi kubona abaririmbyi bacu bagiye batandukanye bagenda basohoka igihugu bagiye gutangaza cyangwa kwamamaza ndetse no kumenyekanisha umuziki wacu w'u Burundi. Ubona ko n'intambwe imeze neza mu muziki wa +257 umuntu wese ashobora kuba agenda yishimira. Ku baririmbyi bazosohoka igihugu bakagenda kwamamaza umuziki w'u Burundi mu makungu, si B Face on the floor gusa, si na Sabi wenyene gusa, aha ndakubwira na Dramati na wenyene azoshobora kuba agenda mu gihugu cy'Ububirigi maze ashobora kuba performinga ibintu bigende neza, aho ubona ko azohurira kuri stage hamwe n'umuririmbyi asanzwe atabyorosha muririmbyi wa kera cyane gose no mwita muri legend ubona wese undi nibahaga benshi baramuzi, benshi turamuzi ku ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye akora. Ndavuga neza muririmbyi Dramati rero azoshobora kubahurira ku rutambiro ndetse saba gusa bazohuriraho ni n'umuririmbyi azwi ku izina rya ndwi nawe nyene tuzi mu ndirimbo zitandukanye nka My Only One, arafite indirimbo izwi nka Control ndetse n'izindi yagiye akorana na Kingorongo Magic Soldier, indirimbo bise Dia X, ubona ko indirimbo imeze neza. No mpetsi rero nawe nyene asanzwe abahanze igihugu bazoshobora kuba bahurira hamwe kuri stage na Dramati ndetse n'abahagamaze ibintu bikomeze kugenda neza cyane gose. Hagati aho imbere yuko Dramati yerekeza mu gihugu cy'Ububirigi arafite igiteramo yakoze kuri uno munsi wa gatandatu, abona ko ibintu byari bimeze neza cyane gose agiye kuri SOS ku bahazi, abona ko yashoboye kwa performinga ndetse no muri December ubona ko nawe nyene ariho yari yibereye mu DJ asanzwe atavyorosha, DJ Israel niho yarari ndetse na Yan Santana ndetse n'abandi benshi batandukanye niho bari kuri SOS, aho ubona ko byari bimeze neza cyane gose kuri uno munsi wa gatandatu nyene guys. Tuva kuri Dramati twerekeza ku muririmbyi asanzwe nawe atavyorosha ngaha muri industry ya +257 nawe suwundi ni Kiliku Akiri, ubona ko ariko arakora indirimbo. Ni benshi bagiye bavuga bati Kiliku Akiri ari mu gacerere ntangere, ariko uko biri kose ubu kuri uno munota ariko arakora indirimbo. N'indirimbo izoja ku mugaragaro igihe atarashobora kubamenyesha ndetse n'indirimbo izoshobora kubisohokana n'amasanamu yayo. Reka turindire turabe uko bizoba bimeze. Ni indirimbo rero kubwira neza yuko azoba ari kumwe no muri ndetse ava mu gihugu cy'u Rwanda, ubona wose undi bamwita Chris Easy, turamuzi mu ndirimbo zitandukanye nka Amashu n'izindi nyinshi zitandukanye. Bazoba rero bari kumwe muri iyo ndirimbo Kiliku featuring Chris Easy, tuyitege vuba cyane gose. Kiliku akira kubwira ati get ready and take position, ikintu gishasha kigiye gusohoka, kagacerere mwari mu matsi minsi munyagiriza kagiye guhera guys. Reka rero tubirindire turabe ngo izoba ari indirimbo imeze gute. Hagati aho nkiriko ndakubwira indirimbo zigiye kuzosohoka, hariho n'indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya Rock. Ni Rock tubona muri industry ya +257 ariko aragenda bikora neza cyane gose na cyane ku ma collabo. N'umusore ubona ko yitaho cyane ama collabo ari kumwe n'abandi baririmbyi bo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muririmbyi rero ari kumwe n'uwundi muririmbyi azwi ku izina rya Chris MB, nawe nyene yashoboye kuba abikora neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bagiye gusohora indirimbo nabo nyene kwigenekerezo terashobora ko arimenyekana. Ni cover ya Coming Soon yashoboye kuba isohorwa na Rock ndetse na Chris MB nyene arashobora kuba ipostinga bakubwira bati rero vuba indirimbo igiye gusohoka. Ni indirimbo izoba yitwa Risk. Indirimbo izoba yitwa Risk izoba imeze neza cyane gose, twizere ko izoshobora kwisohoka igasohokana n'amasanamu yayo. So get ready and take position, vuba iraje cyane gose. Turakomereza ku makuru yacu ku muririmbyi azwi ku izina rya Ni Arsilaki, ubona ko aherutse gusohora indirimbo ayita Nzoza. Indirimbo ubona ko yanditse neza, indirimbo ikoze neza. Indirimbo yashoboye kuba isohoka igasohokana n'amasanamu yayo. Amasanamu yakozwe na Bright Smith, maze audio ikogwa na Chizo Boy muri CB Music. Ubona ko indirimbo yanditse neza cyane gose, irimo amajambo ahanura guys. Nayo mushobora kugenda muri YouTube maze mukayiraba, mukayifilinga, mukayiryohererwa ndetse mukayisharinga n'abandi bibaye ngombwa. Reka dukomereze neza na neza ku makuru karavuga hariya kuri Momo Melody. Momo Melody tuzi yahoze ari muri label ya Master Music. Ni Momo Melody ubona ko amaze igihe kitari gito adakoze indirimbo, yaherutse gukora n'indirimbo yise Ce Soir. N'indirimbo yise Ce Soir ubona ko imaze igihe kuri YouTube yiwe, ariko uyu musore ubu ku makuru ahari nuko Momo Melody atakibarizwa muri Master Music. Mbega byagenze gute? Bo bapfuye iki? Eske
byagenze gute kugira ngo Momo Melody ashobore kuba ava muri Master Music. Tuzi neza yuko Momo Melody yashoboye kuba yinjira muri Master Music bizwi n'amategeko ndetse na benshi bagiye babimenya, ariko ukuntu yasohotse nta wizi n'amakuru nk'ibanga nshobora kuba mfise. Momo Melody ubuherutse yarambwiye ati vuba cyane ndiko ndakora indirimbo ngiye kwishira ku mugaragaro, ariko ni indirimbo izoza muri sama igiye kuza muri riciri igiye kuza. Ni indirimbo izoba ifise quality imeze neza cyane gose, ndiko nda recordinga indirimbo izo imeze nk'izo nagiye nkora zaryoheye benshi nka yaravyemeye. Muramuzi mu ndirimbo yaravyemeye, indirimbo imeze neza cyane yanditse neza. Vuba rero cyane nawe ngo aragaruka mu gakino maze aha twike hahire rimwe cyambo cy'ababandi. Turakomereza amakuru yacu ku muririmbyi azwi ku izina rya Ben Freema canke Freema Boy. Ubona ko aherutse gukora indirimbo maze ayita Love on Fire. Ni Love on Fire iri ku rubuga rwe rwa YouTube. Ubona ko imeze neza kandi yanditse neza ndetse ifite n'amasanamu meza. Uyu muririmbyi rero Freema Boy akubwira ati vuba cyane ngiye kubaha EP, ndiko ndakora urukurikirane nzoshobora kubaha vuba cyane bidatevye. Amakuru yacu yo kuri uno munsi turakomereza neza na neza mu ciswe hip hop competition. Ni hip hop competition ubona neza na neza yabereye hariya kuri terre ya Tempête. Ubona ko barapere benshi batandukanye bashoboye kuba bahahurira maze baraperforminga ibintu bigenda neza. Ubona ko umuririmbyi asanzwe atavyorosha ngaha mu Burundi muri rap. Uwo nawe se wundi ni Mkombozi nawe nyene ho yari yibereye hari ku munsi rero wejo kwigenekezo rya 19 umwaka turimwa 2023. Ubona ko ibintu byari bimeze neza cyane gose muri hip hop competition. Ubona ko zari vibe zidasanzwe, eka no mu DJs ndatavyorosha kuva hariya muri Runtown DJs. Ubona wose wundi ni DJs no Bino niho yari yibereye mu kuvanga imiziki. Ubona ko kwinjira yari kwagusa hinji wari wese yumva abyipfuza. Ubona ko byari ibintu bimeze neza cyane gose. Ubona ko umudiho wa rap ushobora kuba umudiho uri kurakundwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nsa nusozera amakuru yacu kuri uno munsi, ndabibutsa neza yuko umuririmbyi azwi ku izina rya Love no muririmbyi no kubwira neza cyane gose ko ari umuririmbyi afite impano idasanzwe ngaha mu Burundi. Ni murapera bikora neza cyane gose. Umwumvise guys urumirwa ugatanga ukavuga uti mbega iyi mpano yari ngaha kubutsa bw'u Burundi muri +257. Ndakwibutsa neza yuko uyu muririmbyi Love yigeze kubakora indirimbo, yaherutse kubakora indirimbo yo nayo se yindi n'indirimbo inumire iri ku rubuga rwa YouTube. Ubona ko ari indirimbo imeze neza cyane gose. Ndakwibutsa neza yuko Love tugeze no kubadukorana ikiganiro ngaha, aratubwira byinshi ku muziki wiwe, aratubwira cyagushika. Ubona neza ko umusore akeneye support by'ukuri, arakeneye support hamwe yogira umushigikira. Urabona ko ibintu byokomeza bikagenda neza cyane gose. Rap arafise ico yohiyungukira. Umuririmbyi rero vuba cyane gose bidatevye agiye gusohora indirimbo je naragiriwe amahirwe yo kuba ndayumva. Ni indirimbo izoba yitwa Cookie. Indirimbo izoba yitwa Cookie izo imeze neza cyane gose. Je ndayumvise numvise ifise quality nziza, imeze neza cyane gose. Vuba rero cyane gose agiye kuyisohora, coming soon. Ubona ko akubwira ati get ready and take position, sinzo kwigera ndabangusha muri rap. Guys umusore jewe ndamwemera cyane gose. Uyu musore arashoboye cyane gose. Reka turindire turabe mbega bizogenda gute ni indirimbo Cookie ingene muzoshobora kuba muyakira, ndetse binabaye ngombwa tuzongera tumugarukane ngaha kuri Akiwacu magazine muri Akiwacu Music maze atubwire byinshi ku ndirimbo yiwe azoba yasohoye. Reka rero ndabashimire abakunzi ba Akiwacu magazine, mwese mwashoboye kuba nanje muri Akiwacu Music. Nkuko bisanzwe mwari kumwe na Jefferson Badgak the host cyangwa bakanyitaga gusa bikaba bikwiye. Twongere tubonane ku munsi nk'uyu ku munsi wa gatandatu maze turabira hamwe byagiye bivugwa muri industry ya +257. Ndabakunda cyane mugira ngo mwubahwe na Gahwan. Ciao ciao, bye bye.